gushika ubu twavuga yuko rezo ya Lumitel irayoboye, ariko wumve yuko atariyo yatanguye. Bisigura iki? Namba no musi rezo mu Burundi ziriko ziragorana, hariho abana ngaha baticaye bariko baravuguta umuti biga ico kibazo ingene kizogenda. Nagomba ndakubwira yuko muri abo baticaye na twebwe turimwo. Ejo twari twicaranye n'umuntu arambwira ati muvyo rero uri kurakora ntugire ikibazo, wozopfe gusa gutegura umugwi tugurungike mu Bushinwa bagende bakubitire ikiringo gitoya bige, bazoza ngaha bakosora ikibazo c'amarezo. Kikashi oye! Agrinova microfinance turakomeye mu vy'ubuhinga bwa none. No kubwira nk'akarorero ubu hari izindi microfinance zimaze imyaka n'imyaka n'ikiringo BRB ibanki nkuru y'igihugu yatanze ko kwinjira muri Burundi muri vya Burundi Pay kizorenga batarabiheza. Batwe tuvuse ejo twamaze kubikubita. Turakomeye mu byo bita digitalization. Ndatangaje ku mugaragaro ko igisata cha Burundi Pay na Kikashi bitangujwe ku mugaragaro muri Agrinova microfinance. Ndangije hari abashobora kubona Kikashi na Burundi Pay mu buhinga gusa, ariko jewe suko ndabibona nk'ikiraro gihuza abarundi nejo hazaza habo. Ubu honyene mu randongoye turi abanywanyi bashika 50,000. Abo bose bagomba gukoresha service za microfinance Agrinova. Biraryoshe ibi bintu ahantu ijambo rishikirijwe n'ubuyobozi bwa Agrinova microfinance yo gutanguza icese igisata cha Burundi Pay na Kikashi. Nyakubahwa mana mushobora vyose, nyakubahwa murongoye urunani rw'amakoperative inasohoka mu Burundi, nyakubahwa urongoye urwego shingwa ntwaro nabo musangiye amabanga, nyakubahwa bafatanya bikorwa ba Agrinova microfinance, banyakubahwa tumire bahire umwe wese mu cyubaro ciwe. Tugira amahoro sangwa amahoro. Ibikorwa n'iterambere rishingiye ku buhinga bwa none mu Burundi. Kuri uyu munsi uri hejuru nakanyamuneza ntangere cyo gutanguza icese igisata cyo guhanahana amafaranga biciye mu buhinga bwa none bwa Burundi Pay. Burundi Pay ni igisata cyatangujwe n'Ibanki Nkuru y'Igihugu muri wa mugambi wo gushira mu buhinga bwa none ibisata bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu. Igikorwa kije gushigikira no koroheza abene gihugu n'afatanya bikorwa bacu mu mice yose igize ubuzima bw'igihugu. Ishiramwe ryo kuzigana no kugurana na Agrinova microfinance ntiryasigaye inyuma. Kuri uyu munsi uri hejuru nakanyamuneza ntangere cyo gutanguza icese igisata cyo guhanahana amafaranga biciye mu buhinga bwa none bwa Burundi Pay. Burundi Pay ni igisata cyatangujwe n'Ibanki Nkuru y'Igihugu muri wa mugambi wo gushira mu buhinga bwa none ibisata bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu. Igikorwa kije gushigikira no koroheza abene gihugu n'afatanya bikorwa bacu mu mice yose igize ubuzima bw'igihugu. Ishiramwe ryo kuzigana no kugurana na Agrinova microfinance ntiryasigaye inyuma mu gushira mu ngiro uwo mugambi w'igihugu uzoterera bidasanzwe mu iterambere rusange, cyane cyane muri wa mugambi wo gushikana igihugu cacu ku mbono kazoza yo Burundi bwifashe mu mwaka wa 2040 no Burundi uteye imbere mu mwaka wa 2060. Agrinova microfinance isanzwe izwi mu migambi yayo yo gushikira abarimyi n'ubworozi. Ubuhinga bwa none buzotuma uguhanahana amafaranga binyaruka, kuko n'uzoba afise agatelefone ngendanwa gatoyi azoshobora kuronka service za Burundi Pay.
Mu gutanguza iki gisata cyo guhanahana amafaranga ya elegitoronike, intumbero nyamukuru nuko abarimyi, abadandaza, aborozi, abahingura ibitandukanye hamwe n'abafatanyabikorwa bacu bose bashaka kuronka no kurungika amafaranga atantambamiza ingendo canke umwanya bataye bakoresheje ubwo buhinga kuri ngenwa zabo. Ibi bitwereka ko tutitaho gusa umwimbu wo mu mirima, ariko kandi ko twitaho n'iterambere mu by'ubutunzi. Igisata kizotuma guhanahana amafaranga hagati y'amabanki canke ama microfinance akoresha buno buhinga coroha. Ndashimiye cyane abantu bose batumye uyu mugambi uja mu ngiro, guhera ku banki nkuru y'igihugu, abakozi ba Agrinova microfinance bakoze ijoro n'umurango, gushaka abafatanyabikorwa badushikiye mu by'ubuhinga. Iruhande y'ubwo buhinga bwa Burundi Pay, Agrinova microfinance ni akanyamuneza n'iteka kuri jewe ku batumire bahire abafatanyabikorwa bacu, cyane cyane urunani rw'amakoperative inaskoki bo batwituye ubwa mbere kugira dufatanye ibikorwa mu ntumbero yo koroheza abanywanyi barukiye muri urwo runani rusanzwe rugizwe n'abantu benshi. Ni muri iyo ntumbero igisata ca kikashi naco cyaciye gishigwa mu maserivisi ya Agrinova microfinance. Iki gisata kizofasha kubika, kubikura, kuriha ibidandazwa hamwe no gukurikirana ku mwanya ibibera kuri konte y'umunywanyi. Uyu munsi ni intambwe ikomeye mu rugendo rwa Agrinova microfinance rwo kurushiriza kwegera abayitura no kubaha inyishu ku vyerekeye ibikorwa by'ubutunzi. Itanguzwa ry'iki gisata rizotuma uburyo bwo guhanahana amafaranga mu buryo bwa none byorohereza abanywanyi bacu n'abafatanyabikorwa bacu binyaruka mu buhinga bwizewe kandi unyaruka. Turashimiye cyane abo bose bagize uruhara kugira uyu mugambi uje mu ngiro nk'uko mubibona. Inzego zitandukanye zagize uruhara, aho turavuga nk'abafatanyabikorwa bacu, cyane urunani rw'amakoperative inaskoki, abakozi ba Agrinova microfinance hamwe n'abanywanyi bacu badahengeshanya kutugirira icyizere. Ibikorwa byose birangutse inyuma y'amezi 3 gusa arangiye Agrinova microfinance yuguruye ku mugaragaro. Muri urwo rwego ndatangaje ku mugaragaro ko igisata ca Burundi Pay na kikashi bitangujwe ku mugaragaro muri Agrinova microfinance. Ndangije nkengurukira Imana mushobora byose, abitavye ino nama hamwe n'abafatanyabikorwa bacu bose, murakoze. Nagomba nibukiza kakera mvuge ngo haleluya. Assalamu alaikum. Ongerako kakandi. Wallahi matulahi wa barakatu. Bamenyesha makuru muri ngaha namwe mwese vy'ukuri. Jewe kuva mbaho narinjiye ibitaro ubushize, baranshiramwo serumu ryaryo rya mbere. Nari nishinze uyu mugabo ashobora kwicara ku ntebe kuva mu gitondo gushikana saa 9 z'ubucagucagu, ariko arenstara kikashi. Uyu niwe yankwegeye uyu. Nawe uri ngaha kikubera icigwa. Kubari bahari mwiyugururwa rya microfinance, uyu twaramushimiye. Nuno munsi turamushimiye. Aha rero iyi ni imponjo. Kuko kikashe tuzoyugururira neza mu Kabezi, ugura ucuronka. Rero kubera ko nivyo ariwe ariko arabidufashamwo, twavuze ati tubanze tugira kikashi, abantu baziganye bagire yampaye inka n'ibindi bikore, mugabo tuzoce dukubitira rero rimwe tuvamvuze. Hari umuntu yakinyagapira kuvamvuza, mwahurira kuri balo ugakubitana gutya udafise umusoso nk'uyu wanje wacuvamwe. Mu myaka iheze
nta gutuma ijambo rezo twayibona ku basirikare bakoresheje amamotorora. Mugabo mu kanya haraje reo smart tempo, haraza ekonete, haraza na limitere. Limitere ica ikwiragiza ama anteni mu gihugu cose. Gushika ubu twovuga yuko rezo ya limitere irayoboye, ariko wumve yuko atariyo yatanguye. Bisigura iki? Namba no musi rezo mu Burundi ziriko ziragorana, hariho abana ngaha baticaye bariko baravuguta umuti biga ico kibazo ingene kizogenda. Nagomba ndakubwira yuko muri abo baticaye na twebwe turimwo. Ejo twari twicaranye n'umuntu arambwira ati muvyo rero uriko urakora ntugire ikibazo, wozofe gusa gutegura umugwi tugurungike mu Bushinwa bagende bakubitireho ikiringo gitoya bige, bazoza ngaha bakosora ikibazo c'amarezo. Rero kandi si n'ivyo gusa, nyaricubahiro umukuru w'igihugu aguma ahamagara ababishoboye bose kuzana imitahe. Kurya rero imitere yaje ikazana ujya muhora wo gutuma tumanako makuru, hariho abandi ejo woza ubona baje bakaza kuremurura imitere. Sikuba ko amariza atayo, ahubwo tuyahurirako turi benshi ari imwe, ikacibura inguvu z'uko iduha. Ico rero ni nokebura mbere nk'abashobora kuba bariko baranyumva abafise imitahe iyo ako n'akaryo nibaze bagaprofite. Mugabo no kumenyesha yuko muri abo bazokemura ico kibazo ubwinshi bwacu ko twe dukuma n'abadiaspora benshi cyane baduha imitwe batubwira ati ico kibazo tuzogikonesera gutya. Cyo bire ntabwo badufise. Microfinance n'ubudandaji nk'ubundi. Mutambo bomba ico kibazo n'abandi bose muri ko muranyumva. Ubu woshora amavoka ku isoko, hanyuma hakabura ubuyagura. Amavoka yoyo acabora, mbere ataranabora uhereye nko mu gitondo ugashikana ku mugoroba ukabona nta bakiriya canke abaguzi waronse, woca uzingazinga amavoka yawe ugataha muhira ukaja kuyaha impene canke kuyaha abanywanyi. Na microfinance rero niko zimeze. Wuguruye microfinance, ari abantu benshi bumva ko microfinance yunguka, bakaca baja hamwe ari abagwiza tunga bane, umwe wese akazana miliyoni 250, bakaca bagenda ajya muri banki nkuru y'igihugu bakiyugururira microfinance. Hanyuma microfinance uyuguruye bagutegeka yuko ushutanga ingurane mu bene gihugu. Ugasanga bagwiza tunga bibereye mu vyabo, kuko abantu bashobora kugura microfinance ari bane baba bafise ibindi bikorwa bibafatiriye. Ugasanga rero wa mwanya wo kuja kurondera abanywanyi canke abakiriya babagurira ayo mahera yabo bashize ku isoko barawubuze. Iyo rero babonye haheze imisi atabaguzi bakwiye bafise, nta kibuza batugara, baca bugara kubera babuze ababashorera. Kimwe rero mu bituma ajya ama microfinance yugara harabaho kubura abaguzi. Hanyuma kandi nitwibagire yuko iyo uriko uradandaza hari igihe uronka abaguzi bagusaba ideni bakubwira ati nkopesha, ukabakopesha. Nk'ubu nko mu budandaji bw'ama microfinance habaho gutanga ingurane, ivyo twita gukopesha. Rero umuntu umuguranye amahera akagenda ntayazane, urumva yuko ntushobora kubandanya. Rero bimeze nk'ibotike nko nabivuze, niyo umuntu agumaza ngo nkopesha umuceri, nkopesha ibiharage, bakagenda ntibakurihe, ya botike irinda kugara kubera yabuze umutahe ikoresha. Twebwe rero ivyo iwacu ntibishobora kuba. Ubu honyene mu ndongoye turi abanywanyi bashika 50,000. Abo bose bagomba gukoresha service za microfinance Agrinova. Gomba na wewe utora ikaramu canke agati, abantu 50,000 bagushorera buri musi. Nubwo woba kwinjiriza amahere 100 yonyene, worinda gutera imbere ugasigara uja kurangura mu Bushinwa. Nico gituma Agrinova microfinance twizeza abantu yuko hategeza kubamwo ubudasa hagati y'izo zindi microfinance n'izindi. Ikindi naco Agrinova microfinance turakomeye mu vy'ubuhinga bwa none.
nokubwira nk'akarorero ubu hari izindi microfinance zimaze imyaka n'imyaka n'ikiringo BRB ibanki nkuru y'igihugu yatanze ko kwinjira muri Burundi muri vya Burundi Pay kizorenga batarabiheza batwe tuvuse ejo twamaze kubikubita turakomeye mu byo bita digitalisation. Ikindi kintu turamaraso mashasha tuje tuba twarabonye aho abandi bananiriwe natwe kaca twiga kuhakosora. Rero mu gutekera ivyo vyose ubwinshi bwacu burangwa n'ubumwe bwacu, nizo nkomezi zacu, nico kizotuma Agrinova itera imbere gusumba n'izindi zose. Ijambo rya David Tuyisabe aserukiye urunani rw'abarimyi b'igiterwa c'ikibonobono mu Burundi inaskoki mu muhango wo gushira ku mugaragaro kikash na Burundi Pay. Banyacubahiro mwese muri hano, umwe wese mu cubahiro ciwe, abaserukira inzego za leta muri hano, bafatanya bikorwa, bayobozi ba Agrinova Microfinance, bamenyesha makuru, bashinga ntahe, bapfasoni namwe gwaruka, barundi mwese muri rusangi, nabaramukije mwese mw'izina ry'urukundo. Uwo munsi igenekerezo rya ndwi Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2026 si umunsi usanzwe, ni umunsi wo gutanguza ibindi vyizigiro bishasha vyiyongera ku vyo twaheruka gushira ahabona igihe twugurura Agrinova Microfinance. N'umunsi wo kwerekana ko Uburundi bushoboye kwihagararako bukarema inyishu z'ibibazo abarundi bafise. Ndashima Imana yadushoboje gushika kuri uno munsi aho Kikash na Burundi Pay bishizwe ku mugaragaro nk'uko duhejeje kuvyumva mu ijambo ry'umuyobozi mukuru wa Agrinova Microfinance. Nsabe abari hano mukomere amashi iyo Mana hari abashobora kubona Kikash na Burundi Pay nk'ubuhinga gusa, ariko jewe suko ndabibona nk'ikiraro gihuza abarundi n'ejo hazaza habo. Sindi umuyobozi wa Agrinova Microfinance kuko Kikash ni igisata cha Agrinova Microfinance, ariko ndi uwagize uruhara mu gutangura iki ciyumviro kugeza gishizwe mu ngiro. Ariko uyu mugambi si w'umuntu umwe, ni uwacu twese. Intsinzi yawo izova kuri twebwe twese. Niyo mpamvu ndabasaba yuko twese twowugira uwacu kuko ni umugambi w'abarundi bose.